iri higanwa nk'uko babivuze ababanjirije ni icyiyumviro canjemwo nkiri umunyeshuri ngaha nyene nk'uko kwa benshi ngaha n'imbere y'uko ndacibagira nagira ndakivuge kugira ngo ntere intege aba banyeshuri bari imbere yacu kandi aribo tuzeye ko ibindi byiza byinshi bizoza biradufasha mu buzima bwa misi yose babone neza yuko naho iri higanwa cyangwa umugambi unyicaritse ngaha muri uno mwanya ataruko ntabigiyemo ari kubera amaze kuja kumbure mu mugwi w'abigisha ngaha ariko nabigiyemo nkiri ngaho muri ubwa mbere na mbere iki cyiyumviro cyavutse duhuriye mu ihwaniro ry'abanditsi b'u Burundi kuko nari mperuka gusohora agatabo mu 2011 asohoriye mu Faransa n'umwarimu yitwa Docile Pacifique twahuriye mu ihwaniro yitwa Sembura abatari bake muramaze kuryumva niho namwegera nkamubwira neza umugambi fise aravuga ati umugambi uratomoye aranatako aranshigikira cyane rwose turetse no mu byo kunshigikira bimwe twokwita gutera intege gusa yaranashizemo n'uburyo bwiwe iyo mvuze uburyo umurazi mwese yuko umuntu abuze amafaranga yarakiri kariga iyo hakurya y'amazi ariko kugira ngo dushobore gusohora ibitabo vya mbere byatangiye gusohoka kuri kwiganwa rya mbere nk'ibi byasohotse mu mafaranga naronkejwe nuko rero dutangurira mu gifaransa gusa ariko aho hose twisunga ku mpanuro twaza turahabwa n'aba barimu bacu bigishije n'uyu nyene batwigishije twese na cyane cyane umwarimu Juvenali Ngorwa n'ubusa mwarimu Domitien Nizigiyimana n'uyu mwarimu akorera bose nyakubahwa Filipo Ntahombaye abo bantu rero nibaza yuko aribo bampaye kamwe kosha umusi hagaca hiyongera ko na cyane cyane uyu muhanuzi w'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yitwa Izahake Irageza hakaza ko n'umukuru w'umugwi w'abanditsi bo mu Burundi yitwa Joseph Butoyi nibaze ko bitamukundiye ko aba ngaha ariko asanzwe ari no mu mugwi wiweza izi nkuru ziba zanditswe mu rurimi rw'igifaransa ni umuntu rero twabandanije tugendana guhera umugambi ugitangura gushika uyu munsi ego ariko rero kandi ntawigira ivyiyumviro twarabishikirije barabona ko ari vyiza ariko twategerezwa no kuronka abadufasha kwerekana byo kuri ibyo vyiyumviro n'ahari vyiza byashikiye aho byari bibereye n'abarimu bagiye baradufasha mu gusoma bagatosora bakongera bagacagura inkuru nziza kurusha izindi mu ziba zaduhawe mu mihiganwa aba rero nabo basanzwe bahurikiye muri ya migwi twokwita mu gifaransa nka scientifique de sélection des textes les professeurs bavuye mu makaminuza atandukanye naho bwa mbere twahereye ku bari kwihiganwa rya mbere twahereye kubona muri kaminuza y'u Burundi ariko harimo n'uwo hanze kuko turategerezwa no gushimira n'ikinyamakuru iwacu kuko bwa mbere warakirongoye Antoine Kaburahe nawe nyene yari mugwi wihweza ibyanditswe muri uru rurimi kandi barongera baranashigikira mu bijanye n'uburyo jewe iyo ndiko ndavuga icyiyumviro cyaranjemo ariko iyo ntaronka ubuntera intege nticyari kugira aho kigeze kumbure umuntu rero bwa mbere na mbere notahora gushimira muri byose muri na bose ni Docile ko nawe yamaze kugaruka rero ari ngaha nibaza yuko tuzobandanya dutera intambwe kandi dushigikiwe n'aba bose mwumva badushigikiye kandi bakabigaragaza ubu rero tuzosubira dushikire aho twama duca nyine kugira ngo tugire icyo dukoze tubasigurira umugambi ukuntu turiko turawutegura iyo tuwuteguye turaca hirya no hino mu gihugu mu ma universite no mu bigo byo gusomeramo ibitabo tukakwiragiza ibi bitabo tugendana n'aba n'izina zacu zigenda zirasigurira ubwo rwaruka tuba twahuye ivyandikwa nuko vyandikwa kugira ngo nabo nyene tukabure ishaka muri bo byo kwitabira ibihiganwa hanyuma icyo kivuyemo tuzoca
dutegura ihiganwa rumuri ku nshuro igira kane. Babivuze ego abantanguriye, iri higanwa ryarameze nk'iridindira gatoyi ku mvu zitatuvuye ko abatari bake bose nk'abo twagiye turakorana barabizi. Ego ntitwifuza yuko bisubira kumara iminsi, kuko twadusigaye duhura n'abagitabiriye, umuntu akamaramara abura icyo yishura, ariko dushimira Imana n'abadufashije cyane cyane mu buyobozi kugira ngo uyu munsi iki gikorwa gikunde. Twifuza rero yuko dutumye twihiganwa ku nshuro ya kane ryozoba nyine mu gihe kitarambiranye, kuko twaratumye amezi hagati ya 5 na 6, dutumye ko mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa 11, ku 12 twara duca dutanga ubushimwe. Twizigiye rero yuko no kwiyi nshuro bizotera bigaca bisubira gufata uyu murindi, na cyane cyane yuko n'abahora bafasha cyane bose ubu bose bari ngaha, nabuze yuko na Priscilla bari ngaha, ibitari bike bizogenda neza, dusubire dufate umurindi twari twazananye mu ntango ya vyose.